kuko niwe komanda supreme, niwe mugabisha w'ingabo. Urumva kandi twobideha amahoro n'umutekano dufise uno munsi tubikesha ingoma yiwe kuva ashitse, niho twabonye yuko Imana itangura kuduha amahoro n'umutekano impande zose. Ivyo rero nta wundi aba yabikoresheje, ni utwara abandi bose, ni perezida wa Republika. Ni vyiza rero yuko tumutera intege n'igisirikare ciwe arico cacu n'ibindi bariko barakora ngo baha amahoro n'umutekano abarundi. Nibakomere ku muheto rero turayimushimira rwose gusumba kuko kuvugira amagraciere y'amaskyscrapers y'amazu maniniya canke ibarabara bica hejuru muga abantu barantibuca batuntuye ku mutima. Hariho abantu barenganywa, hariho abantu baturubikwa, hariho abantu batotezwa. Ivyo urumva ni bimwe bigaragara mu maso y'abahita bati hajya ahantu barateye imbere mu mitima yabo bifuza gupfa. Nta muntu avuga ati je baranziza ubusa canke ati barampora iki na kiriya. Bimwe bavuga ati umwana w'imbibazi n'urwako rwa nyina nta bikihari. Nubwo ivyo abantu babifise mu mutima baratekana. Nubwo iyo yariye rimwe ku munsi avuga ati niye rimwe ku munsi ariko kazima mvuye kurima uwo mwaka nivyo nzofungura. Umwaka bazi yuko umutekano ukwiye. Ico ni ikintu gihambaye gusumba ko abantu bo gufotorera ibizu no kuvuga ngo igisagara cyabo kiri propre ngo gisa neza, kandi imitima yabo ari misaka, imitima yabo iri mw'inzerere n'ibihuna bivugiramwo abantu batumvye ku mutima badashobora gushikiriza ikiri ku mutima, akababara ari kenshi. Bari ibihugu bakorera ngo bateye imbere mugabo leta arabicaye ku munwa n'umuntu bamurenganya ntiyitware ko yavuga ati je ahubwo murakoze. Agashimira bariko bamugirira nabi. Ivyo rero twebwe turashimira perezida Ndayishimiye na leta yiwe. Ico kintu bakoze ni ikintu gikomeye kizotuma iterambere ryose bishoboka rindi ryose rishoboka kubera abantu batekanye. Ibihe byiza cyane kuri mukunzi wa Utamu Podcast, nizere ko mumeze neza cyane abari mu mpande zine z'isi. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana bane namwe kuri mwebwe mwese mudukurikirana muri ahatandukanye. Nitwa Suleiman niyo nkuru, aha ni muri Utamu Podcast. Nk'ibisanzwe tuba turi kumwe n'umutumire wacu expert, twaramwikoze kugira ngo adufashe gushira ibintu ku mugaragaro. Impamvu tuba turi kuno murongo nuko tuba tubona ko ivyo dutanga bifise akamaro kuri beshi, twokabaye tuja no mu bindi mugabo kubera bitubona ko bifise akamaro kuri beshi twahisemo gukorera muri ibi mwakano kanya. Reka rero mwenda muha ikaze ni Apotre Isidore Mbayahaga. Namuhaye ikaze, nabipfurize n'intango nziza z'ukwezi k'umunani buryo mwaka uri kurarangira. Murakoze kwe ubunane buri hafi. Ubunani buri hafi. Kandi kubunana umuntu atangura akaziganya kugira ngo azobushike ko neza yarabiteguriye. Imana izodufasha. Namahoro rero nta musonga bakundi kabisa wasize ni kusanze niko bakundi avuze byo muri ko namenye impamvu tubwira ko atamusonga oya nubu ndabona ko kari kwakundi nyine namahoro. Abo je mbona mengo hari tuntu twiyongera Apotre ko ubuntu bw'Imana menga bukomeje kuguhundagara. Imana idusiga buri munsi burya ubwiza bw'umuntu bwinshi nubwo amira ntazo uzokubesha ngo Imana umunsi yo guhaye kwisiga gusa ntiguhaye kurya nta bwiza wogira. Oya wa mugani kirundi. Imana ishimwe ko dushoboza kuronka ibyo dufungura no kugira amagara meza. Nuko bimeze burya no ngo hahanze mbona abantu bameze neza, umutekano ni wose mu gihugu cy'u Burundi, amahoro ni yose. Igihugu kirarinzwe kabisa, kirarinzwe. Agateremo akantu wavuze je mbona ati n'umusebanyi urenganye ati ntibyokunda ubu gituma tujyama tugasinzira amakuru twarayamenye haba hasi baraharinze haba hejuru ni sawa. Ni byiza kandi kuza turasabira tugaterana intege igisirikare cy'u Burundi kivyifatamo neza kandi cyashya dutera intege umurongozi kizigenza perezida wa Republika kuko niwe komanda supreme, niwe mugabisha w'ingabo. Urumva kandi twobideha amahoro n'umutekano dufise uno munsi tubikesha ingoma yiwe kuva ashitse, niho twabonye yuko Imana itangura kuduha amahoro n'umutekano impande zose. Ivyo rero nta wundi aba yabikoresheje, ni utwara abandi bose, ni perezida wa Republika. Ni vyiza rero yuko
tumutere intege n'igisirikare ciwe arico cacu n'ibindi bariko barakora ngo baha amahoro n'umutekano abarundi nibakomere ku muheto rero nibakomere ku muheto. Apotre rero utanguye kwiyumvira nk'ibintu bya His Excellency Son Excellence le Président de la République General Major Evariste Ndayishimiye, ashobora kuvuga ibintu ntiwo bimara kuko mu minsi heze byari bigoye, byinshi biriho, byari bigoye kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ngo ndidegemye 100%. oya ntivyora byoroshye hirya no hino, ivyo byo ntawo bideha bitanguranye nawe kuko urumva ni umukuru w'igihugu yubaha Imana, yego ni umukuru w'igihugu akunda amahoro, ni umukuru w'igihugu ati yanka akarenganya, ni umukuru w'igihugu urumva yokwemera akitanga hakabona igihugu kimera nabi yocitangira akabona. Yigeze kuvuga iryo jambo arivugira menga hari umunsi mukuru w'abatoza kori n'abatanga kori, yavuze ati hako mbona igihugu gipfa neje nopfa. Iryo jambo si benshi borivuga, oya kuko benshi barakireka kigapfa bagasigara. Mugabo wewe ibyo ariko arakora ni intambara itoroshe, kuko guhindura ibyo bintu byose mu mwanya muto ungana imyaka 5 yagwanye intambara nini, bitanga n'icizere rero yuko n'ibyo tutarashikako, kuko si byose twamaze gushikako tuzobishikako, kuko burya umushinga wa byose n'amahoro n'umutekano. Iterambere ntirishoboka abantu barara batajyana, abantu barana intekera ku mutwe. Iterambere ntiryoshoboka mu mitima abantu badatekanye, kuko ibintu bigira amahoro n'umutekano suko atansaso zivuga, suko atagrenade turika. Burya umuntu haje kugira umutekano kubera ivyo bintu bitari kuyaturika mugata amahoro afise, kuko amahoro aba mu mutima. Ivyo rero yaje abibona muri Imana yimuhishuriye yuko kugira iterambere rizoshoboke mu Burundi abanza kuzana ibyo bintu byose byabuze amahoro abarundi. Yari ya macakubiri y'ubwoko, ya macakubiri y'amadini, ya macakubiri y'intara, kagasumba kandi karakamira, ya migani umugabo agitwiwe n'utw'abandi. Ivyo byose aravuga ati nibibanza biveho, ku buryo no munsi ivyo byose yaragwanya intambara zose zishoboka. Uwo murundi wese arabona yuko ntaco yinuba kuri mugenzi we, ntiyotinya mugenzi we. Umuntu yubaka aze ko atawuzobibomora, umuntu arimaze ko azobirya. No kurumva ivyo byose nivyo bija hamwe bigaze bikubaka amahoro n'umutekano. Ivyo turayimushimira rwose gusumba, kuko kuvuga amagracier ajya skyscrapers y'amazu manini canke barabara bica hejuru mugabantu barantibuca batuntuye ku mutima. Hariho abantu barenganywa, hariho abantu baturubikwa, hariho abantu batotezwa. Ivyo urumva ni bimwe bigaragara mu maso y'abahita bati hajya ahantu barateye imbere mu mitima yabo bifuza gupfa. Ako kantu uvuze karakomeye. Je nagiye Johannesburg muri South Africa, hari amazu maremare kabisa. Hari inzu ubona ati iyi nzu none yubatswe gute, mugabo abantu 11 babugaye amazu, babugaye kubera amazu y'ubudandarizi. Nta mutekano uhari, nta n'amahoro bafise. Kuko nanabonye iminsi namazeyo nta munsi nimwe nigeze nitaba telefone hari mu modoka canke se ntari ubuze ko bayigutwara. Bitandukanye no ngaho iwacu, jewe umuntu mba mbona atembera igihe ashakiye, akadandaza igihe ashakiye, agahereza igihe ashakiye, umutekano ni wose. Yaragize neza cyane, kuko ubuye na bimwe byo kudodobereza abantu bikibaho. Iperereza canke urwego rw'igendereza afise ni abantu bumviriza umuntu. Iyo ikintu kivuzwe baragaza bakikurikirana bakaraba yuko atabintu byo kuremeraneza umuntu birimo. Nta muntu akigenda avuga ati je barankubita, nta muntu avuga ati je baranziza ubusa cyangwa ati barampora ikina kiriya. Bimwe bavuga ati umwana w'imbibazi n'urwako rwanyu, nta bikihari. Nubwo ivyo abantu babifise mu mutima baratekana. Nubwo iyo yariye rimwe ku munsi avuga ati niye rimwe ku munsi ariko kazima mvuye kurima uwo mwaka n'ivyo azofungura, mwaka bazi yuko umutekano ukwiye. Icyo ni ikintu gihambaye gusumba ko abantu bo gufotorera ibizu no kuvuga ngo igisagara cyangwa ngo kiri propre ngo gisa neza, kandi imitima yabo ari misaka, imitima yabo iri mw'inzerere n'ibihuna bivugiramwo, abantu batumvye ku mutima badashobora gushikiriza ikiri ku mutima, akababara ari kenshi. Hari ibihugu bakorera ngo bateye imbere mugabo leta yarabicaye ku munwa, n'umuntu bamurenganya ntiyitware ko yavuga ati
ahubwo murakoze agashimira abariko bamugirira nabi. Ivyo rero twebwe turashimira Perezida Ndayishimiye na leta yiwe, ico kintu bakoze ni ikintu gikomeye kizotuma iterambere ryose bishoboka rindi ryose rishoboka kubera abantu batekanye. Bizotuma iterambere ryose rishoboka kubera abantu batekanye. Reka tunabivuge ko urabye ayo mahoro burya arashaka no kuyasana no kuyagaburira nandi makungu no gusapotinga canke se gufasha no mu bindi bihugu Uburundi buritabazwa. Buri twabonye yizerwa mu karere ka Sahel kugira ngo ashobore kugira ico aterereye. Antuka n'umuntu wo gushimira cyane mwakego. Ariko igitangaje Apotre hari n'ababa bamuvuga nabi kubera peut-être inyungu zabo nibaza ko batosamaza abarundi. Ubuze cyatoki nka ayitoki cebe wa mugani burya hari abantu barunyuranya bazi kunyuranya ibintu no muri Bibiliya nabisore mu gitabo cy'umuvugishwa Yesaya bavuga yuko ngo hazonibara abantu bafata ikibi bahagishira mu kibanza cy'iciza cyangwa bagafata iciza bahagishira mu kibanza cy'ikibi. Mwene abavunjaye rero bariho batavunja amadolari n'amahero ahubwo bavunja ikibi bakivunja mu iciza cyangwa bakavunja ikibi iciza bakivunja mu ikibi. Mwene abo rero barunyuranye baza kunyuranye amakuru y'ibihari bagashira ayatariho cyangwa bagafata ibyakoze uwundi bakabinyuranya bakabyitirira naka. Ivyo nivyo biriko biraba. Ivyo rero urumva nta muntu agira abakunzi gusa, umuntu agira abakunzi n'abazi mugabo iciza kiriho nuko nukwanga ugenda uzuti arambeshe kuko ibyo avuga nta bihari. Ivyo ni ibintu bisanzwe yuko hari abandi bantu bamuvuga nabi kuko iyo umuntu ahagurukiye gukora iciza agahagurira gutabara abantu agahagurukira yuko ata muntu arenganya uwundi, bamwe bahora babikora canke abakora ibisa n'ibyo naho bari mu bindi bihugu umuntu abaje kumena samayendero yabo donc muri ico gihe acika umwasi. Ariko ni byiza yuko wocika umwasi ariko kuri gukora iciza. Reka dushime rero twomeza dushimire ndetse n'abarundi bakomeje kumushigikira kuko uyu munsi yapari yuko nawe akora ibyo byiza abarundi bamuri inyuma isinzi. Rero se kubona ko baranezerejwe n'ingene yizewe mu karere ka Sahel ndetse n'ubu urabona ku bikorwa by'iterambere benshi bariko barashiramo ukuboko kwabo. Ubu n'aba-investisseurs cyangwa se babandi bafise ibintu amafaranga bari barabitse uyu munsi barashira mu kubera bizeye umutekano. Nahangamira ku ngoma Son Excellence le Président de la République Evariste Ndayishimiye. Imana imutuzigamire tubona yirutere imbere.